Bakunzi bacu bakunzi b'uruka rwa B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cuno mugoroba wagenekezo ya 2026 ukwezi no kwa gatandatu no mwaka turimo w'ibihumbi 2025 ntangore ndamutsa cyane we muntu wese udukurikirana aho herereye hose nizere yuko ukomeza kugira ibihe vyiza ikiganza c'Imana kibandanye kukuboneka muri no mugoroba. Amakuru ndabazaniye novuga ko ari amakuru atari magufi cyane kuko tuza kuyagamwo ibintu vyinshi bitari bikihama ari abantu benshi bari bambaje muri commentaire y'umusanguzi wasanzari novuga yuko umusanguzi atagiye akagirire vuba cyane muzongera kumubona abenshi baramenye ikibazo umusesanguza akanya kiko kiratuma atari karabonekana nanje muri studio. Rero amakuru ndabafitiye uno munsi duhere na neza mu gisagara ca Uvira. Uno munsi niho amezi 5 yarangira ingabo z'u Burundi zikontrola ibice 100% kino gisagara ca Uvira. Ni nyuma yaho hafashwe Bukavu hakafatwa na Goma aho General Makenga Sultani yacavuga yuko mu minsi mike cyane azoba yafashe n'igisagara ca Uvira. Ibi twagiye tubigira kako inshuro nyinshi cyane muga uno munsi kino kinyamakuru wa potentiel niho cyashobora gukora ubushakashatsi cerekana n'ingene urugamba rwagiye ruragenda ko vyagiye biragenda muri rusange. Mu bushakashatsi yakoze yavuze yuko uno muhari wa M23 utigeze ukora operation nimwe yari gusobora gutera ubwoba canke gutsinda zino ngabo z'igihugu c'u Burundi. Mbere ho baciye bahita banasangura amateka y'ingabo z'u Burundi baravuga uko zagiye muri Centrafrique, Sudani n'ahandi henshi batibagiye no muri Somalia. Mwibuke no muri Somalia bagiye gutabara mu gihe zino ngabo za Trump canke za Obama no yarakiri ku butegetsi zari zamaze kunanirwa mugabo ingabo z'u Burundi zo ziragenda zo mu rumware Shababu zimukubita zitababarira. Amezi 5 rero ararangiye ingabo z'u Burundi zikontrola Uvira ibice 100% zinakontrola no mu nkengera zaho 100%. Makuru dufise ariko yibanga nuko nubu ingabo z'u Burundi zishobora kuba zaramaze gushika mu gisagara ca Bukavu mu minsi mukazoba mutangura kubona yandi ma operation mashasha kandi ama operation akomeye. Aya na makuru dukura ngaho mu gihugu cha Kongo duhabwa n'ikinyamakuru la potentiel. Murumva rero yuko ibintu biba bikomeye amashime cyane ku ngabo z'igihugu c'u Burundi. Nyambo dukurikirana ukunda ingabo z'igihugu c'u Burundi ndagusabe uze muri commentaire kugira ngo upfumushire y'amashugwe cyangwa ushire mi drapeau ry'u Burundi utwereke koko yuko nawe wishimiye ibikorwa ingabo z'u Burundi ziriko zirakorera ngaha mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ingabo z'u Burundi zikomeza na cyane kwiyegereza bene igihugu aho bari hose. Murabizi yuko no muri Somalia bamaze gushikayo hageze igihe batangura kwigisha ijambo ry'Imana. Bien sûr ingabo z'u Burundi aho zishitse zerekana urukundo ntangere nikono bivuga kuko ahanyene muri Uvira yambatari muri Rokari sidavyibuka neza nko haciye iminsi ingabo z'u Burundi zarigeze kubonekana ziriko zifise korale yazo irikira ririmba mu rusengero aho vyari ibintu bishemeye cyane vyerekana yuko hambavuye gucunga umutekano w'abene igihugu banyuzamo bakaza no gusingiza Imana bagatamba igisirimba abandi bakaririmba ikorasi. Ni ibintu vyiza rero ku ngabo aho ingabo y'igihugu ishobora kubifata umwanya wo gusenga ikiyegereza Imana. Makuru rero y'imigwano tubafitiye uno munsi novuga yuko ari amakuru atoroshe cyane kuyagiye araba mu bice bigiye bitandukanye ariko mu nkundire dusimbire duhere ngaha muri Masisi groupement ya Gatoyi. Masisi groupement ya Gatoyi M23 niyo yatatse ku birindiro by'abawazarendo umuriro uraka kabisa. Amakuru dufise nuko hataraho gutuma umwana kubera ko bakoresha inkoho ziremereye ndetse aba bawazarendo birangira bagiye kwikora kuri vya bikoresho gakondo. Mvuze ibikoresho gakondo ni ibikoresho traditionnel ubuhiri inkoni imbugita n'ibindi nk'ivyo. Niho imigwano yaba bituma ino wazarendo igira inguvu nyinshi
kuko ugerageje kuraba umubare w'abazarendo wari uhari n'aba M23 bari baje kwataka byari bisa n'ibingana vyoroheye rero wazarendo kuresista kugeza yaho amakuru dufise wazarendo yashoboye gukubita kabisa yegeza inyuma zino nyeshamba za M23 amakuru dukura aho muri groupe magatoyi nuko abene gihugu bavuga yuko isubira inyuma rya M23 aho babona yuko abenshi bagenda bikoreye imirambo y'abasirikare babo bahasize ubuzima abandi nabo bagenda bikoreye inkomere murumva yuko iyo wazarendo yashoboye gukora ibikorwa bikomeye mu gusubiza inyuma uno muriro no kuzimya izinyeshamba za M23 canke RDF zari zije kubangamira umutekano wo ngaha muri Masisi ariko twibuke yuko muri Masisi bigoye cyane kwakura umu M23 umusango dukorana niwe yigira ko yakunda kubabwira yuko iyi Masisi aba M23 bahafise abagore bahafise abana bahafise basebukwe bahafise bayinakuru rero biragoye ko umukubita ukavuga ko wamwimuye kubera ko nyamba unubunyene urusasu rumuremereye nuko aciyambura imyambaro ya gisirikare agashaja kwiryamira cyangwa kagenda kwa sebukwe akamucumbira ubugari rero ibi birumvikana aha muri Masisi biba bigoye cyane kandi Masisi bugiye Masisi mu gihe M23 Prito wazarende yo hafata yose yo bari avantage kugira ngo bikunde baze barataka ubundi buce busigayemo zino nyeshamba za M23 tukiri ngaho nyene muri Nyabyondo mu masaha ya nijoro niho humvikana imigwano idasanzwe aho nguravye mu kirere wabona ibisasu bica hejuru bariko barahanahana abo wazarendo ndetse n'aba M23 ni imigwano yabaye mu masaha y'ijoro aho mbere wazarendo bashoboye kwihagararako cyane naho bahakanira uno mwasi kubinjirira aho basanzwe bariko barakontorora muri aka kanya yandi makuru dufise nuko mu bice bisanzwe bifiswe n'izinyeshamba za M23 amakuru yizewe dufise nuko hari abantu baba bashinjwa gukorana na wazarendo abatanga amakuru ndavuga bene igihugu baherereye mu ubwo buce yuko abenshi bariko baricwa abandi bakicwa nabi bagacumitwa imbugita bakaraswa n'ibindi vyiyo mu kugira ngo batanga akarorero ntihagire umuntu azohora aha makuru zino nyeshamba canke bano bagabo bahoze bitwa Mayimayi nubwo ubu ariko baragwana ku ruhande rwa leta tutibagira yuko nabo zari nyeshamba andi makuru dufise mu nkunde dusimbire muri warikari naho mu nkengera za pinga ibintu n'ivyari byoroshe umuriro wari kuraka hagati ya FARDC ndetse na M23 naho ati vyahavuye bigenda gute ndabibutsa yuko muri warikari nuvuye ko ari nko mu matware yino mu General Masunzu nawe ari mu barahiye bararengwa yuko zino nyeshamba za Joseph Kabila na Makenga hamwe na Nanga nibagiye na Paul Kagame azoruhuka acitwa Masunzu azoruhuka azomoye ku butaka bw'igihugu ca Kongo Masunzu rero akomeza gukora urutendo aho mwino migwano yabaye yashoboye FARDC yashoboye kuresista canke irihagararako mu buryo budasanzwe irakubita kabisa izinyeshamba za M23 mbere societe civile yo ngaho yatangaje yuko abene igihugu batari bake bashoboye kugirira ibibazo muri iyo migwano yahuje zino nyeshamba za M23 ndetse n'ingabo z'igihugu ca Kongo FARDC yari mu mugwano rero idasanzwe abashoboye kuhasiga ubuzima ku mpande zose nabo turabamenya ariko nitubamenya turaza kubibaha ndetse turose n'amafoto dushobore kubibasangiza mu kindi kiganiro rero nagenda basabe yuko abantu bose bakurikiranye ibiganiro byacu by'uno munsi yuko twobirangiriza ngaha ya incamake zacu z'uno munsi kumborezo turabaha ibindi biganiro birebire byiramvuye ku musisangozi niyamara kugaruka kuko kiba ari igikorwa kitoroshe kiba ari igikorwa gisaba ubwitange bwinshi ni nayo mpamvu mubona ndiko ndagerageza kubaha incamake canke ibike muri ivyo atabusisangozi bwatari turinze kubigirira kwanka ko yuko umuntu abaha ibiganiro bike kandi tuba dukeneye kurara tumenye ngene situation zifashe mu bice bigiye bitandukanye hose muri rusangi rero mu kurangiza kino kiganiro cacu
nagira nongere shimira cyane abantu bose bumvise akamo ka P-Info Plus. Murabibona yuko hari ibintu biko birahinduka buke buke inyuma yo gukora voix off dukore inyuma ya kamera. Murabibona yuko hari impinduka, hariho changement. Nkomeza gushimira cyane rero abantu bacu bitanga kugira ngo dushobore gushika no ku bindi bitari ibi. Rero nagira ndabasezere ndabike banura ndetse ndanabifuriza ijoro ryiza. Amasaha ageze kure bien sûr, hari benshi ariko baraja kuryama bakeneye kuvyuka kare kugira ngo baje mu mirimo igiye itandukanye, kandi ndazi yuko abenshi bari bakeneye kurara bamenya no makuru. Reka rero nongere ndabashimire cyane vyimva mutima. Je muri kumwe kuri micro mino minsi yose umusango zo mari Mr. Karaza mu makuru ya je nyine ni jewe Cody the Black cyanke Simba Ndomwe kwazina mwashoboye kuma, kandi ndagakunda cyane. Nizere yuko tuzosubira ku munsi wejo mu gatondo atagihindutse kugira ngo turare tubabwiye na cyane ama situation aba yaraye mu ijoro mu buce bugiye butandukanye. Ubona yuko mu masaha y'ijoro ariko haraba ama operation menshi kandi menshi. Rero ndabisezeranye yuko ku munsi wejo tuzongera guhurira mu bindi biganiro ndetse ndanababwire n'ama operation yagiye arakoreka mu buce bugiye butandukanye. Mukomeza kino gano cyacu nagira ntasha abantu bacu harimo ba OPG ba Francis Sindimwo n'abandi benshi bumve yuko tubamiza ku mutima. Abandi bose baherereye bumve yuko tubakunda, bumve yuko ari abantu bacu. Kumbure tuzongera guhurira mu bindi biganiro vy'undi munsi. Joro rigeze kura abatumire bariko barataha. Reka rendangize ndabifuriza ijoro ryiza, kurara mu maboko y'umwami, abacungira umutekano, barinde umugwanizi. Bye bye.